ku izina rya data n'irya mwana n'irya mutima mweranda amen. Bene wacu dusangiye ukwemera muri Yezu Kristu ndabaramukije mu izina rya Yezu Kristu nitugire Kristu. Dusabikanya ijambo ry'Imana dusanga muri Bibliya mu njiri ya Luka ku kigabane cyaho cya 17 kuva ku karongo ka mbere kugeza ku karongo ka gatandatu. Ijambo ry'umutwe twisunga riravuga ngo impanuro zimwe zimwe Yezu yahaye abigishwa. Yezu araheza abwira abigishwa biwe ati akarorero kabi ntikazokwigera kabura, ariko uwo kazova ko arigorewe. Ibyo mubera byo ni uko bomubohera urusyo kw'izosi bakamucuranguriza mu kiyaga, hako atirimutsa n'umwe muri abo bato bato. Muragabe namwe nyene. Uwo muvukana niyacumura muhanure, niyigaya umugirire ikigongwe. Niyagucumura ko agashika indwi ku musi, akaza iwawe agashika indwi avuga ko yigaye, uramugirira ikigongwe. Abatumwa barahava babwira Umukama bati twongerereze ukwemera. Yamara Umukama babwira ati iyo muba mwari mufise ukwemera kungana n'agatete k'isinapi, mwobwiye uyo mukere muti niwirandure wibadike mu kiyaga, kandi wobagamurukiye. Bene wacu muri Yezu Kristu, iri ni jambo ry'Imana, dushimiye Imana. Haleluya, amen. Haleluya, haleluya, amen, amen. Bana b'Imana muri Kristu Yezu, hari haheze igihe ntashira ubutumwa kuri YouTube, kubera ko igikoresho mbega computer yari yarononekaye, yari yarapfuye. Ubwo rero byasaba ko mbanza kwitonda nkarondera iyindi. Ubwo rero dushime Imana. Haleluya, haleluya, dushime Yezu ko yampaye ikindi gikoresho, canke se yampaye computer yo kubandanya nkora ubutumwa bwiza. Ijambo ry'Imana rero tugiye kwisunga, ijambo ry'umutwe twisunga rivuga ngo impanuro zimwe zimwe Yezu yahaye abigishwa. Ngo ni impanuro Yezu Kristu yahaye abigishwa. Izo mpanuro mbega zari ababigishwa gusa? Ziraba abigishwa gusa, abapatiri, abamenyeshamana, abapasteri, nibo ziraba? Uraza kumva nyimba nawe ikuraba, ariko icyo nabonye cyo twese izo nyigisho ziraturaba. Akarongo ka mbere rero karavuga ngo Yezu araheza abwira abigishwa biwe ati akarorero kabi ntikazokwigera kabura, ariko uwo kazova ko arigorewe. Yezu aravuga ko akarorero kabi ngo ntikazigera kabura. Ntihazigera habura abantu babi bereka uburorero bubi abandi, ngo ariko aragowe uwo kazovako. Ariko uwo kazovako arigorewe. Uwo kazovako akarorero kabi arigorewe. Kabiri hakavuga ngo ibyo mubera byo ni uko bomubohera urusyo kw'izosi bakamucuranguriza mu kiyaga, hako atirimutsa n'umwe muri abo bato bato. Muragabe namwe nyene. Yezu ababwira ngo muragabe namwe nyene, ngo mube maso mwebwe nyene bigishwa banje. Ariko arabwira abigishwa. Murumva rero ko ntizari impanuro ziraba abigishwa biwe gusa, ariko Yezu yarabakebuye arababwira ati akarorero kabi, abantu babi ntibazigera babura. Ngo ariko aragowe uwo akarorero kabi kazovako.
mbega wowe uri kuraba akarorero keza irabe nanje ndiraba ndibaza ngo ako karorero kabi ngo aragowe uwo kazovako. Imana idutabare cyane. Ibyo mubera byo nuko bomubohera urusyo kwizosi. Bana b'Imana, Imana idutabare cyane. Ngo wako karorero kabi kazovako ngo byorufwa yuko bamubohera ingasiro kwizosi ngo bakamucuranguza. Imana idutabare cyane, iduhe no kubitahura cyane. Kera mu Burundi umukobwa ngo atwaye inda y'indaro canke ngo inda y'ishushu ngo baramubohera kurusyo bakaza kumuta mwibenga ry'amazi, bakaza kumuroha mu ruzi agapfana n'inda. Imana idutabare cyane, iduhe no gutahura cyane. Kandi uyo mukobwa ese niwe yaba yacumuye? Ego birumvikana hariho abakobwa baba bacumuye, baba basambanye, babyumvikanye n'abasore cyangwa abagabo babateye iyo nda. Ariko ikibabaje hariho ababa bafashwe ku ngufu. Kera rero imigani twaradukunda kucirirwa imigani na ba nyogokuru na bavyara bacu ba marume na ba masenge. Niho wahora wumva imigani ivuga ku bijyanye n'abana b'abakobwa baba batwaye inda bakaza kubaroha, bamwe Imana igakinga. Rero hari abakobwa baba barezwe na ba mukase, ngo mukase akamuha ibintu bituma inda ibyimba, bakamwagiriza ko afise inda, bakaza kumuroha kandi atandafise kubera ubugome bwa ba mukase. Aha karorero kabi kabaye kuri inde? Kabaye kuri mukase yanse. Bantu b'Imana, bagore murera abana mutavyaye, muze murabakefu, muze muragaba. Umwana utavyaye uramurera nawe ukamucuranguza. Hari n'abahishano bagapfa, bagapfira ikitari gihe. Rero iyo umwana utavyaye uri kuramukorera ikibi nk'icyo, ukamubeshera kwase yuko abagore bamwe babereye ba mukase, kubera nahora ndabibona, babereye ba mukase abana batavyaye, barabacongera ati burya yirirwanye n'abahungu. Sinzi yo kari kagiye kuyerera mu bahungu. Mana, burya mw'iyi si turimo hari ibyaha byinshi, hari amakosa menshi, hari abafise akarorero kabi bereka abandi kabi kabishe. Rero kera abakobwa bakaza kubaroha, bamwe bakazira ba mukase. Hari n'abandi buriya nkunda kumviriza intahe jewe, nkunda kumviriza intahe. Nagiye numva intahe z'abana canke z'abamama bashinga intahe ko bacurujwe na ba nyirasenge. Ibaze na senge w'umwana akagambanira umusengezana wiwe, bakamufata ku nguvu canke akazaramucuruza kugira ngo n'amahera. Imana idutabare cyane. Hari rero n'abandi bamama bibyariye abana b'abakobwa babikuriye mu nda, ubuzima bwabacanga bagaca bambuka kugurisha abana babo bakabashora mu busambanyi. Akarorero kabi kazanywe nande? Kazanywe na mama w'umuntu. Umwana nabyaye, umwana wabyaye, umwana naka yabyaye, ukamushora mu ngeso mbi kugira ubone amafaranga. Ntuzi ko ari buhurireyo n'umugera wa sida, ntuzi ko ari buhurireyo na zamburugu, ntuzi ibibazo ari buhurireyo. Aratwara n'inda utarubyiteze bibe bibi, canke umuha ibinini byo wikuramo, canke se umuha ibinini byo kugira ntasame. Hari n'abo babiha mugaba amaruhiro bagasama, wavuga ngo murayikuyemo ikanka no kuvamo. Imana idutabare cyane bana b'Imana, Imana idutabare cyane, iduhe no gutahura cyane. Ako karorero kabi rero, abapapa ibaze umuntu w'umupapa gutongoza umwana ngana nawe yavyaye,
bakaryamana nawe, ubwo bocuranguza uwo mukobwa canke bocuranguza uwo mupapa. Uwo mupapa niwe akwiye kwikorera urwo rusyo bakamucuranguza. Ariko niyo hamenyekanye ko hari umuntu yafashe umwana ku ngufu canke yateye inda umukobwa ataragira imyaka ikwiye, agaca atanga ruswa, ubutegetsi bukamurekura, ariwe yazanye akarorero kabi. Bantu b'Imana, Imana idutabare cyane. Yezu rero aravuga ati ariko haleluya, ibaze kubona Yezu ava mu ijuru kutubwira iryo jambo, ariryo ryamuzanye afise amajambo menshi atwigisha Yezu Kristo, ariko n'iryo jambo yatubwiye ngo akarorero kabi ngo nikazigera kabura, ngo ari karagowe uwo muntu yakazanye, uwo muntu akazana, ngo byomubera byo bomuzirika ku rusyo bakaza kumuroha nka kumwe baroha abakobwa canke bakamwica. Rero uyo muntu rero aragowe. Rero twisuzume turabe, mbega jewe Zipora umusavyikazi w'Imana nzima ntabwo ndiko nereka akarorero kabi? Ese abana banje mbereka akarorero keza? Ese ntaho ndiko ndereka akarorero k'abana bakaba boja mu ngeso zitabereye arije bazirabiye ko arije ndazibashoreye? Imana idutabare cyane. Bantu b'Imana, ndisuzuma ku ruhande rwanje, nawe wisuzume urabe kuri kurerera imbuto abana bawe, abantu bo mu muryango wawe, ababanyi bawe, kugira ngo ntuzocirwe urubanza nkuru Yezu yaciriye aba. Nibyo benshi barakora ibyo bishakiye aha mu isi, ntibabaremureke k'urwo rusyo, ariko hazogera igihe urwo rusyo bagwikorera rusumba n'urwo rusyo. Imana iduhe gutahura cyane. Yezu rero kuri gatatu aravuga ngo muragabe namwe nyene, ngo muragabe namwe nyene. Yariko arabwigabisha abigishwa biwe ati muragabe namwe nyene, nkanje Zipora ndi umukozi w'Imana, nanje arangiye ugabe, ngabe nanje nyene nawe ugabe. Kandi ntibiraba abakozi b'Imana gusa, biraba uwo ari we wese. Yezu yariko arakebura abigishwa biwe. Ubwo abarundi nibo bavuga ngo mbwire gito cyanje gito cy'uwundi yumvireho, natwe dute mu gutwi iryo jambo Yezu yabwiye abigishwa biwe. Turabandanya, turacyari kuri gatatu, bavuga ngo uwo muvukana niyacumura muhanure, niyigaya umugirire ikigongwe. Ngo uwo muvukana niyagucumurako umwumviritse umugirire ikigongwe. Niyagucumurako uwo muvukana. Reka tujaniranye no kuri kane. Niyagucumurako agashikindwi ku musi, akazi wawe agashikindwi, avuga ko yigaye, uramugirira ikigongwe. Ngo niyagucumurako agashikindwi, akazi wawe yagucumureko agashikindwi, bwakeye aragutuka, bwakeye nyuma aja mu murima wawe atema igitoke ku nguvu, yagiye araguteranya, yagukoreye amafuti gushika amafuti indwi. Yezu rero akavuga ati niwabona ayo mafuti yose agarutse akiganya, ngo umugirire ikigongwe. Rero bantu b'Imana, ni bake babaho bakora amafuti bagasaba ikigongwe, ngo umugirire ikigongwe. Niyagucumurako incuro indwi, akazi wawe incuro indwi asaba ikigongwe, umugirire ikigongwe. Ahubwo rero ni kangahe abantu ducumura tugasaba ikigongwe? Bantu b'Imana, gusaba ikigongwe biragoye, biraruhisha, bishobora bake gusaba ikigongwe pe. Iyo rero ubaye umuhizi
ugacumura kuri mugenzi wawe ukamusaba ikigongwe. Ni ikintu kidasanzwe kandi ni byiza. Uraremuruka. Jewe nigeze nacumura ku muntu, byamaze mu gihe binjya nkicumura kubera agakuku k'abandi numva amenga nta kibazo, ariko haheze iminsi ntangura kwibaza atariko ujya muntu w'umushinga ntaye ntubahutse nkajanywe n'abandi tukagira agakuku ko kumutuka. Ubu koko Jesse na menje mara igihe bindusha mu mutima niyumviraho nohera kugira ndamusaba ikigongo. Ngumanika gato wicaye mu kukamanura gahaguruka. Harageze aho nyene ntora umushinga ntaye ndamubwira ati ndipfuza kuja kwa naka, narinzi ko atanyakira ariko yaranyakiri. Naba bari bahari batunguwe no kumva narinjamwe no gusaba ikigongo kandi yarakimpaye. Haleluya, amen. Kandi yarakimpaye. Yari no gushobora kuvuga ati no, kubera n'uyu munsi yari abantu bavuga ngo nzorinda mfa ntamubabariye. Ngo naho byomera gute ushobora kutamubabarira, ariko umuntu yigaye mu mutima wiwe akumva ukamwima ikigongo yaje kugigusaba, nukuri naho kimwima mwijuru ryabibonye, ijuru ryamubabariye. Kuko igisabisho cya dawo wa twese kitwigisha ngo duharire abatugiriye nabi nkuko n'Imana iduharira. Rero iyo wase kumugirira ikigongwe, Imana yabonye umutima w'uwo muntu asaba ikigongwe, Imana yamubabarira. Nimba wowe wakimwimye, Imana yakimuhaye. Twige gutanga imbabazi rero, twige kugira ikigongwe no kuba atakidusabye, kugira twame turi beza imbere y'Imana. Ntituba beza 100%, ariko imbere y'Imana uragerageza nyene bikaba byiza. Haleluya, amen. Reka rero twibandanirize, ariko murumva ko niwacumura kuri mugenzi wawe za kumusaba imbabazi, kandi nawe mugenzi wawe niyaza kugusaba imbabazi zimuhe. Gatanu haravuga ngo abatumwa barahava babwira Umukama bati twongerereze ukwemera. Intumwa za Yezu zica zirabwira Yezu ngo twongerereze ukwemera. Bantu b'Imana, ahantu turiko turasoma burya ugiye kuri 16 ucubona umugani w'umutunzi mubi hamwe n'umwororazaro. Niho haje gukurikira ibi turiko turabona. Yezu yaraje kubabwira iby'umutunzi n'iby'umwororazaro. Rero icyo cyonyine cyo twigisha duhereye ku umutunzi n'umwororazaro. Rero ngo abatumwa barahava babwira Umukama bati twongerereze ukwemera. Gatandatu bakavuga ngo yamara Umukama ababwira ati iyo muba mwari mufise ukwemera kungana n'agatete k'isinapi, mwobwiye uyo mukere muti niwirandure wibadike mu kiyaga, kandi wobagamburukiye. Haleluya, amen. Abatumwa abigishwa ba Yezu Kristo basaba Yezu ati twongerereze ukwemera. Yezu arabihweza arababwira ati iyo muba mwari mufise ukwemera kungana n'agatete ka sinapi. Agatete ka sinapi kari nyuma y'urutete rw'ururo. Ururo ruraboneka, ariko nawe yumvire urutete rw'ururo cyangwa urutete rw'amasaka. Urutete rw'isaka rurimo intete z'uburo 3 canke 5, ariko nk'agatete k'isinapi. Ibaze rero wowe ufise ukwemera kungana iki, jeho no babise ukwemera kungana iki. Abigishwa ba Yezu Kristo baremera, bari baremeye no kumukurikira, baramukorera, baragendana. Mugabo Yezu abaravye mu mutima yarabona ko atakwemera bafise. Yababwiye ati gusa iyo mwari mufise gatoya kangana n'agatete ka sinapi, mwobwiye icyo giti, mwobwiye uwo mukere ati randure wivanaho ugende ajye mu kiyaga,
hagati wibadikemo hanyuma bigende neza ukurireyo. Rero Yezu abagenduye abona ntabwo bafise ukwemera kungana n'agatete ka sinapi, ariko yarababwiye yarabakebuye, murazi baragendana kandi baremera ko bamukunda, ariko biragoye. Murazi ko byageze aho Yezu agera igihe bikomeye abigishwa bakamuta na Petero akamwihakana. Urumva ko ka gatete k'isinapi nako yari afise, nako yari afise kari kataritse. Ariko kubera kugendana na Yezu Kristu, kandi Yezu yahora abwira Petero ati we nagusengeye niwamara gukomera urazoremesha abandi. Abatumwa ba Yezu Kristu bari bafise gatoya hagati y'agatete ka sinapi. Rero mugabo ndumva neza Yezu amaze kuzuka, kwanza turabubona kuri Petero ko nawe yarishwa azize gukurikira Yezu. Rero natwe tumve aya majambo Yezu Kristu yabwiye abigishwa biwe, kuko natwe turi mu rugero rwa Yezu Kristu, turi mu kinjana cya Yezu Kristu. Yezu wenyine yivugiye ati nta ugwaruka rw'ubu rushaka ibimenyetso, nta n'ikindi kimenyetso bya bindi byose. Ariko rero twaramenye ugupfa kwa Yezu no kuzuka kwa Yezu Kristu. Dushaka rero tugira ukwemera kungana n'agatete ka sinapi, kugira natwe ibyo Yezu tumusabye ninabafise uko kwemera kungana n'ako gatete, nzosengera urwaye akire, kubera nzobikoreshwa na Yezu Kristu arabye ukwemera afise. Ariko kubera uko kwemera ntazoba afise, ndashobora gusenga ntibyemere kubera ko atakwemera afise. Kandi rero abantu b'Imana hanaho nawe rero imbere y'uko urondera umuntu agusengera udafise uko kwemera kungana n'ako gatete ka sinapi, naho zipora norara mu rusengero cyangwa muri chapelle ndiko ndagusengera, ntibyo kwemera. Cyangwa umupatiri cyangwa umupasiteri ntiyorara mu rusengero ariko aragusengera ngo byemere, nawe udafise n'akamanyi ko kuri sinapi. Rero ugira ukwemera, nanje ngira ukwemera, nitwahana imitwaro gutyo bizokwikora, bizemera. Haleluya amen, haleluya amen, haleluya amen. Bana b'Imana tugira ukwizeye, iyo twizeye biremera. Turasengera abantu bagakira, turasengera abibibazo mugabo atari babandi bashaka ubutunzi bikemera, kubera ukwemera kwawe we ugiye gusaba amasengesho no kwemera kuwo uri kurabwira agufashe gusenga. Rero twitwararikane mu kwikoreranira imitwaro, dusengeranire biremera igihe uzoba ufise uko kwemera. Hanyuma twirinde gutsitaza abo bato nkuko Yezu yavuze bato, kuko naho yoba ari umutama wewe ukaba wo mubonera, ushobora kumutsitaza wowe nyene akaba ari wo uzoremeye kugwa rusyo. Rero tureke kubera ibitsitaza abandi, tubere akarorero keza abandi. Niki Umukama ashaka. Umukama Imana bahezagire cyane, mwarahezagiwe n'Imana. Ku izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mutagatifu, amen. Turagusenga Yezu, turakuninahaza.